Nk'ubu rero we ntiwakundana n'umubizi. Oya, izina rya Yesu. We. Si wumva ndavuze ko pentecote bajija. Umve ndamubwiye ngo bigahera mu gatwebwe nakumugwa mu ndango iki. Wirinda igihe cyose. Urumva? Mugwa mu ndanyene igashimwa Yesu yacu ciyona. Haleluya. Uwo mushere wa murinda muyambira. Kandi nta n'umuntu muyambira nuko kumusoma waramusoma. Kumusoma? Norinda mana sinomusoma. Nino musoma. Gama. Nene ngaho baba bakunda. Nene apentecote barasomana. Oya ntibasomana. Bagiye iki? Nene nk'uvuga ati basi twibana sheri wanje ibihe byiza tuba turimo ni ibi biba ari biye. Ivyo bihe rero je nivyo ntazi ngira nyene cyo vyumva. Mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye hose turi mu kiganiro Let's Vibe na Ange Sigira neza gica kuri Wagos TV. Tubibutsa ko bataragira subscribe ni Wagos TV ku ma platform yose nkuko mubibona imbere ya kamera tukubona n'umwigeme. Mbona mega kudagotwenga. Sidatangura kuvuga ciya twenga. Turakwakiriye muri Wagos TV. Murakoze cyane. Kuma mvuga witonda. Ibyo byo wanje. Niko usanzwe uvuga? Niko nsanzwe mvuga. Gerageza basututse agacwi gatoya. Ngo twidondora. Turabaramukije mwese ku mazina ni Eden Kwizera. Ndum pentecote. Turabibona vraiment. Biraboneka. Amani ntavyubona. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko tubibona. Wewe usanzwe uratwibwiriye ati n'umupentecote ni kuri sujet y'uno munsi. Tugiye tuyage kunyifata yo pentecote. Turashaka kubaza usengera he? Sengera mu ishengero rya pentecote ryo mu Kamenge. Kuri 6. Nihe nyifata yo itandukanya wa pentecote n'abandi bantu? Pentecote ni kuvuga pentecote tuvuze pentecote haro stati za pentecote yacu pentecote cyambere abari pentecote arongorwa na mpwemu yera pentecote rero arongorwa na mpwemu yera ni pentecote nyene usanga biragaragara no mu nyifato ziwe zose urabibona ko pentecote arongorwa na mpwemu yera amushoboza kunesha icitwa ikibi cyose. Baje kuvyo baze kubona aba pentecote n'abantu ba mbere bajija. Barajija abandi bantu atari aba pentecote babona ko bo bari bo bakijijwe bibaza ko ari bo bazoja mwijoro bonyene. Sindavyibaza. Bashobora kuba atari kuvyibaza hari ibintu bahora bagira sinzi ngene bavyita ugasanga ko baraharira ibintu vya Bibiliya. Mbe bari aba pentecote. Ivyo ndabizi ko bamizira. Abamizirima n'abaki bariko baharira n'abaki abakitwa nese aba pentecote. Sinibaza ko pentecote ashaka muri bijya bintu. Pentecote nashaka kuja muri bijya bintu. Ngene bajija kambere. Abantu ba pentecote barajija kandi cyane. Urumva bavuga ati nene nkujyanye. Abantu baba mama rero cyane ba pentecote bacane bambara ibikanzu bigera ku mano. Zawumva umuntu nabamuboneye mu kantu cyo kumavuga ngo none nkujya ngo azova mwiki ngo nabure gukizwa ngo agira ibiki n'ibiki umva niyo mpamvu takubwiye ati niyo mpamvu abantu ba pentecote abantu bajija kandi cyane bisanzwe kujija umupentecote ni kuvuga kenshi ivyo nkunda kubibona bivanye na caractère zabo aba pentecote ni kuvuga station y'umupentecote aba ari umuntu yambara akikwize umuntu nyene ari naturel ega kujya kwikwiza siko no ariko rero mba kenshi benshi bibaza ko gukizwa ari kunyambaro canke ko uri naturel bisanzwe ubwo urashaka ko uri naturel kandi ukambara ukikwiza byose nyene ukura akavuga ati umuntu arakijijwe ariko udakijijwe rero benshi nibaza ko sinzi gukizwa si nyambaro. Bon we rero naho umuntu yoba yiyambariye uko ashaka mugaka kubwira ko akijijwe wo vyemera. Oya
mu bisanzwe hariho inyambaro z'umukristo umuntu akijijwe umuntu akijijwe umaze kuba wakizwa hariho mwemuyera wenyene ni wakuyobora akakwigisha n'ingene bambara kuko bivanye n'imico y'umurundikazi ndangagaciro y'umurundikazi umurundikazi ni kwambara ukikwiza kandi n'umwana w'Imana uzi ko ikijijwe je sinumva ko woza wambaye nk'impuzu igera ino hejuru y'amavi vraiment ukaza ngo uhagaze imbere y'ishengero uriko urambwira ubutumwa bwiza wowe bwawe mu bisanzwe umva biba byakugoye none duhereye nko ku nyambaro hariho nk'amadini usanga umuririmbyi wambaye nk'impuzu igera ino hejuru y'amavi uriko utanga ubutumwa bwiza mu bisanzwe bwa mbere na mbere tumanza kukuraba wowe nyene ico n'uwuriwe ese kuzoza kumbwira wikizwa hariho nk'umuhungu tuvuge nko ku mwana w'umukobwa uri imbere y'ishengero urikumbwira ubutumwa bwiza nihane nirinde ubushakanyi ngirene ukaca usanga haje nk'umuhungu yaramaze igihe yarapfuye n'ubushakanyi muri we byaranse avuga ati je ngiye imbere y'Imana intabare kugira ngo je ibi bintu bimve ko vraiment akaca azashika mu ishengero no hano ikibanza ciza cyo kuruhukiramwo kumvura aremye mu mutima urumva akaca asanga umuririmbyi wandi nyene areka mubwira ubutumwa yiyambara impuzu igerino muri ico gihe ntaza kumviza na message iri muri yo ndirimba ariko ararimba aza kuguma samara yirabira ahubwo hagukirira mu ishengero ahubwo azohapfira yagiye gukira ahubwo nta kiza ahubwo acapfa kurusha ukaza kumaraba iki vya vyipfuzo bice birenga urumva nta kamaro cyo gituma ukijijwe umuntu arakwiye kuraba n'inyambaro yambara kuko kenshi ndibaza uramaze nawe kubibona bavuze umuntu akijijwe deja ukiraba gusa n'inyambaro yiyenge nameze muravyo urashaka kuvuga ati uyu muntu arakijijwe utaranamwumva ikimuvamo wowe umuntu akijijwe ubwawe aba ameze gute umuntu akijijwe aba ari umuntu arongorwa na mpwemu yera gute umuntu arongorwa na mpwemu yera amushoboza kunesha icitwa ikibi cose ikintu cose kinyuranye n'ubugombe bw'Imana aba ari we muntu akijijwe hariho nk'ibintu bashobora kuvuga ati ibinye n'ibintu bibujijwe ku muntu w'umupantekoti basi ibintu bibujijwe basi umuntu w'umupantekoti atokora bashobora kubabuza no mw'isengero nk'ibiki umupantekote arongorwa na mpwemu yera mu bisanzwe twebwe uvuze mu ishengero bashobora kukubuza mu ishengero umupantekote ubuzi ko utegerezwa kwambara ukikwiza ukisiga bisanzwe nyene uri naturel nta byinshi nyene ucibibona urabizi murazi ucumwibwira nka jenga araboneka no kuri mariage aba ari urabibona rero bari ngorane kukisiga agaki rabero murazisiga rabero biba bivarangira sinzi hariho nk'umuntu usanga atayikunda kandi rabero ziratandukanye wowe urayisiga oya je ntayo nisiga kubera ntayo nkunda na kimwe urawisiga ukunyene mbona ukunyene ntuvuga ati no kuri mariage nzogomoka ukunyene abantu baba bashaka kubona mu yindi sura usa neza si bona brema navugisha ukuri sinsa nabi oya basi abagiye bose bama bisiga suko baba basa nabi baba bashaka guhindura look basi ako abantu bari oya je mu bisanzwe niko nivyo nkunda ukunda kumumetswe nyene abantu b'abapantekoti imishengero iwabo ni mpaka barongorane n'abapantekoti nyene canke nk'uwundi nkawe nk'uwundi muhungu w'imuri dini aje kukudraga wamwemerera oya ntiwamwemerera kubera mu bisanzwe pantekote ukuntu imeze urabona nakubwire hari ibintu benshi badatahura urana uri mu ishengero kanaka uzi itegeko ry'ishengero ukuntu bimeze urumva wowe pantekote usanzwe urimo ubuzi ingene imeze ati umuco wa pantekote umupantekote nashaka kuja hanze kubera iki ndege urukundo ntiruraba ngo ngusengera ngaha cyangwa usengera oyayi ni itegeko ry'idini
we mwe mwidini wanyu ni mu busanzwe ugiye nko bishitse ugasohoka n'ubucumuye ku Mana novuga ko ubucumuye ku idini. None idini wo tumucumura ku idini yako tucumura ku Mana. Rero twebwe uratinya gucumura ku idini. Oyaye si kuvuga uko. Idini usanzwe nakubajije wewe wokundana n'uwundi atari muri iryo dini ry'iwanyu. Oyaye sindavyibaza. Kubera iki? Sinzi. Ntuzi gute nk'umuntu aje kukudiraganya nawe ukaba wamukunze ariko ugaca wumva ntimusangiye idini. Woca umuhe? Mu bisanzwe oyaye mu bisanzwe ntinde no kuja gukundana nawe ko ntivyoroshe. Ntivyoroshe gute? None vyohererahe? Vyohererahe? Mu bisanzwe urazi ubwa mbere. Ibindi barabiherera niho vyoherera n'ibindi. Cyambere na mbere urazi ko mu pentecote ni waja gukundana n'undi umutipe wo muri indi dini. Bizorangira nyene ataho bishitse kubera none mu gihe uzovuga ati ndashaka gusohoka. We ntushobora gukurikira rero umuhungu mu idini giye. Ni mpaka nyene bari mu pentecote. Nayo wumva ivyo bibereye. Birabereye kuri je. Oya kubgawe utarinze kuvuga ati je sanzwe no mu pentecote kubgawe nyene uko ubibona avi yawe ati je mbona bibereye canke ntibibereye. Ntari mu pentecote. Mu bisanzwe utari mu pentecote nta woya wewe mu pentecote uraritse mu pentecote. Wowe birabereye canke ntibibereye kuri avi yawe utaravye ivy'idini uko ubibona wewe nyene. Apana kuvuga ivy'idini ryakwigishije uko ubibona. Mu bisanzwe mbona ntaco vyoba bitwaye. Urumva idini niryo ribiboshezamo kandi idini naryo mva wamaze kuri jamwo ubuza amategeko yabuze ati wewe ntegerezwa kuyakurikiza ko ndabishoboye. Warivukiyemo? Narivukiyemo nyene. Urarikunze kandi? Ndarikunze gose. Kandi niryo dini ryandetse. Oya erega harya twese tuvuga ati ubutse uvuga ati abavyeyi banje basengera ngaha naje ntegerezwa gusengera ariko gutera ugenda urakura wowe nyene ni ufata decision zawe ukavuga ati je ahantu ndahavuye ngira nje gusengera nawe wavuze ati je ari wo je numva cyo bitwaye nkundanye n'uwundi wo muri indi dini ariko idini rikatari babuzane ntimwumva ko idini riba ryabagize nk'imvo. Oya ntiba ryatugize nk'imbata. Mu bisanzwe uririmo umaze kuba ubyishimiye kuburi nta kumva ngo ndaboshwe canke ndagize uba wumva nyene wo bishobora ata kintu coza. Kandi wowe heje kutubwira ko woshobora gukundana n'uwundi wambagije mu gihe ntari mu pentecote. None erega ni avi yawe rero wowe ucurinda kwibaza ku bijanye n'idini kandi wowe kuri avi yawe ubona ko atana kimwe vyo bitwaye none wumva ko uja kuraba ivy'idini. Mu gihe ndiyo nyene cyo byumva numva ni itegeko ry'idini. Oya ntavyo unezererewe yawe unezererewe kuvuga ati jewe ntidushobora ivyo ntibikunda no. Oya birashoboka none ubu binezererewe mu gihe noba mbona bidashoboka nta nubwo noba ndiyo. Influence yewe nugusanga abagenzi bawe n'abapantekote abavyeyi bawe umuryango wawe wose n'abapantekote ugasha wiyumvira ati je kugira mve ngaha kweri mu iri dini bivyogorana. Kandi ukavuga ati nk'ubu abandi babonye nkundanye n'undi wo muri iri dini urumva vyogorana iki ati bomvuga bogira iki nivyo uca wiyumvira kuko je navyumvise cameraman ntiwavyumvise. Mu bisanzwe jewe no ndabinezererewe ati gute twebwe muhira abavyeyi twe nta muntu bigeze bahatira ngo idini iki. Ega nibarinda kuguhata twese urabona twavukiye mu muryango w'abakatolika kandi uvuka utegerezwa wavuga ngo ngiye gusenga handi uvuka uza gusengera aho nyene kandi urakura ari gusengera bikunda nka jewe. Wone ntiwavukiye mu pentecote ucute Rwanda kubera utagiye muri indi dini. Oya nirindi dini mu bisanzwe vukiyemo kandi twe abavyeyi bacu si babandi aza kugufata ku mvu ngutegereza ngo gusengera hari niwe ko wavuze kutoshima ko wewe wavuze ko ataco vyabitwaye ko kudara n'undi muntu kubera iki none utabigerageza mu gihe ntariyo nakubwiye mu gihe ntariyo. Erega twese turabitahura mu gihe utariyo umva iyo ni avi yawe ni kubibona kuri wewe basi umuntu ashobora kuyifatira akavuga ati jiki ikintu ndayikoze barari iyo ni avi yawe ariko wewe urumva ukurikiza ivy'idini. Yego je nkurikiza idini nyene kubera ko narabishimye amategeko yanumvise nyene anyoroheye. Nayo iryo naryo niko ntazandi mategeko nari kuyakwaza iryo naryo washimye je kandi tayonzi
je ntayonza yandi mategeko mutanga Iyumvira iryo nari ndarizi kuko bavuga ati ngo umupantekote ategerezwa gutwarana n'umupantekote Ego, nk'ubu rero we ntiwokundana n'umubizira oya ke mwizina rya Yesu we siyo mpamvu navuze ko abapantekote bajija umve ndamubwiye ngo umubizira ngo mwizina rya Yesu urumva harimo amashetani oya nta mashisi navuze amashetani ubone ko uvuze mwizina rya Yesu ni kubera iki gukemera n'ibisanzwe kubera iki kubera iki nashaka gukemera ni kubera iki kubera ari ikintu kiguteye ubwoba umumizirima guteye ubwoba oya ntantera ubwoba kubera n'umuntu nkanje niba kuciye ubwoba mwizina rya Yesu ibintu vyobaho kandi vyokunda ubushobozi ibintu vyobaho bigakunda oya ntivyokunda Ede nagakundana n'umumizirima bakagirana mariage akazarambara ntibikunda yo silbab midira niki kandi natwotangara mu myaka iza tubona ntivyoba kubera ibiba muri future ntubipanga ndabizi mugabo ntivyoba kubera iki kubera iki urashaka kubera ko nyene bitoba ngo ivyo vy'amadini oya ivyo nivyo wiyumvira muga suko bimeze niyumvira je niko ndabibona kandi nawe nabibonye ko ari kubibona ntuharire navyumvira mpayirire gute nakubwiye ukuri simpaka ngo ukundane n'umupantekoti ni ngombwa none mu gihe wemeye tugisubiyeko abantu b'abapantekoti ntibari romantique kubera oya yo shaka uvugisha ukura abantu b'abapantekoti ntibari romantique none bivuze kubera ndabizi uraza abantu b'abapantekoti mu kuyambirana urabizi abantu b'abapantekoti ntibari romantique kandi uvugisha ukuri nawe urabizi urabibona je mbona ari bon oya uramaze uramaze gukundana n'umupantekoti nica akunda bo babikora kujya kubera ko babona ati nivyo dukunda bitworohereza none mbwira unsigurira impamvu byo biborohereza gute nta mukobwa n'umwe atabashaka umuntu ari romantique rero unsigurira impamvu wowe nta muntu ari romantique ushaka se nibisanzwe urivugisha ukuri afara kuvuga ngo vugisha ukuri ego gamana oya none isho mbiride isho ni ikibazo gisanzwe gishura gishura oya mu bisanzwe nyene mu buzima nyene cyuvyumva ariko abahungu baba bagapaneko se ntibari romantique kubera biba bivana nabo wowe wabonye la majorité nka 90% nk'abari romantique ni nka 10% naho nabo rero abonye abakobwa nabo bapaneko tacavuga ati abo baraguye oya ntaba yaraguye ni byanje nyene yaraguye wavuze kubera mushija nyene kandi nawe urabitswe mu si bose ariko la majorité barajije tukiri muri oya bapanekoti ikindi yo mana ndago Jesse kuvuga ngo nanje mba ndiko ndajuje basi bariko mvuga ivyo maze kubona ku bantu b'abapanekoti je twariganye n'abapanekoti ukaza wumva ngo yango je ngo sinogutiza shajere yanje ngo yocipa usanga bafise inzigo oya mu bisanzwe inzigo kandi bavuga ko basenga cyane inzigo igira nyene kuyigira nyene ubusanzwe uyifise navyo kuvuga ngo n'umupantekote canke ngo si umupantekote n'umuntu wese atari umupantekote ukunda gusanga afise inzigo biba bivana n'agakiza k'umuntu umusanzu umuntu haro cyuko abahungu b'abapantekote batari romantique ntaco nemera uracemera none nocemera gute bayambirana gute nyereka rero bayambirana neza cane gute twereke kurya nyene ubivuga bizi uko batewe kutubwira aho ngo abapanekoti bayambirana gute twese twaba tubibona bayambirana neza cane urumva bayambirana Yesu akundinde niko bayambira nivyo vyiza gute ni kwirinda ubushakanyi muba muriko mwirinda ubushakanyi muba mubwirinda ngwiki nene nico vyumva basi duhakaro oya vuga none muriko muri kuyambirana n'ubushakanyi twe ikintu cyose kiba gisa insiguro yacu mu bisanzwe none kuyambirana uko kuntu uvuga ngumva wowe ubushatse bayambirane gute muri make none abantu bari romantique urabona bayambirana uvugishwe basora twerero mu bisanzwe amafilme bazi ego ndayiraba none urabona bayambirana kujya kwa panekoti biga habari impamvu ikintu cyose nakubwiye kirase insiguro yacu twebwe muri pantekote kuyambirana mu bisiguri twebwe kugira bayambirane kurya ataza nkumva ngo mbwa wese umva akugwemwo wese haba hari impamvu kubera iki impamvu
inbox. oya bivuge twese turakeneye kubyumva Okay, turakeneye mu bisanzwe twese turakeneye nko ku kubyumva bantu bakundanye uraje ca mbere mva ndagukunda nawe ubunkunda kenshi iyo abantu bakundanye ukunda gusanga nyene asha nawe uca uvyumva nyene santima aba ari nyinshi ki muriko simba ari nyene pentecote ivyo vy'amasantima bavuga ati je ni umupentecote uramaze gukundana n'umupentecote mwayambirana gute neza kurya nyene ubibona gute ne ntavyuzi kurya nyene bayambirana pentecote bayambirana kurya nyene ariko ntiyari romantique nimba yakuyambira biba bitesa je wanje bari bon kandi nawe nabari sawa kurya kandi nawe kukene uri romantique none bigera ivyo man no oya ivyo vyo kuyambirana none washaka nuko batariko barapora kuri kamera ariko bibereka nyene bayambirana abapentecote nama nabibonye bigenye neza twadukunda biraryoshe oya bogesha kuri sivyo mukunda mugiye mukunda ahubwo nivyo muronka sivyo mukunda nivyo tuba twifuza kuko uzanye ibindi ntavyo twokwemera uzanye ibindi muca mwibaza ko hajamwo ibindi hacajamwo ibindi bintu vy'ubushakanye nyene ubu kuyambirana bahagiyemwo ubushakanye n'abagenzi ko murambona bayambirana bahagiyemwo ubushakanye oya twe tuba dushatse kwirinda hariyo umwanya ukunda gusanga habayemwo ibindi bintu vy'ubushakanye na cane cane ku bakundana akaza ngaka kugwa mu nda nyene nk'ivyo ukaca usanga nyene haviriyemwo ibindi bintu rero kugira ngo wirinde si kuvuga ngo ni iminsi yose uko hari igihe ushobora kumugwa mu nda ari umugenzi nyene bisanzwe bigahera wirinda igihe cose urumva umugwa mu nda nyene ryashimwa Yesu yacu ciyona haleluya Yesu ashimwe sana ukuri kw'Imana babiheze biraduhimbara je mva bihimbara ntabibahimbara ahubwo je birandyohera mva ndakubwiye ishengero ryanyu rirababoha ntirituboha bro rirababoha uretse n'igituma utabuboshwe umuntu wese arafise uburenganzira bwo gusengera iyo ashaka kandi ariko umaze kuja mu pentecote oya vrem nese kubwiye neza reka je nabikubwiye jense droit yo gusengera ahantu hari hose je nipfuza kandi atari kuvuga kandi n'umuvyeyi uvuga ngo yoca kwica iki nta bana bananirana ari birara bakabiheba burundu abavyeyi bagaheba ari naco gituma urase droit yo kuvuga ati je nshaka gusengera hariya kandi uragenda yakubujije vyose urabiheba canke ukagenda atavyishaka nawe vyose biba bimaze iki jewe ku ruhande rw'iwanje nta muvyeyi yofata ngo nagiye gusengera hanaka sengera aho nshaka kandi igituma ndiyo naho birampimbe ko nivyo numva binezerere umva ikintu cose coba kiyo mba numva nyene kinezereye urumva ari naho mvuga ati ntibamboshe kuko umuntu niwe yubaha problem udashaka kuboha uca usohoka ukagenda hariya wumva ati ninaja hariya bizoba vyoroshe uwo mushere wa murinda muyambira kandi nta n'umuntu muyambira nuko kumusoma uramusoma kumusoma norinda mana sinomusoma nino musoma none ngaho baba bakunda none abapentecote barasomana oya ntibasomana bagiye iki none nk'uvuga ati basi twibana sheri wanje ibihe vyiza tuba turimwo n'ibi biba ari biye ivyo bihe rero je nivyo ntazi ngira nyene cuvumva none uri umwana we ntubizi ibihe none ivyo basi ntibabikene naho mu pentecote ivyo basi ntavyemerewe vyemerewe gute shengero rabibuza ariko nyene atavyemerewe none kumusoma babwiye ubushakanye menya ko bitewe ndumiwe nyatari ndumiwe mana oya siko biragoye nyene gusa nyene umwe ni gene yemera no kwemera kwiwe umwe no kwemera wowe urumva vyo kugora gose mugaje kubera ndiyo kandi ndabinezererewe mba numva nyene ari amina birandyoheye nyene nibwo buzima buryoshe kuri wowe ukundana n'umukozi w'Imana umukozi w'Imana yirirwa dolende ya dimanche gusenga akasengera abantu mu bisanzwe ivyo no kwibaza sinibaza navyo kwemera nkunda basi
navyo ukunda kubera iki kandi wumva oya biba bivana n'ukuntu wowe nyene uba wiyumva ati je ibi bintu ntavyo noshobora wera ntavyo woshobora kubera iki kubera nyene numva atavyo noshobora nzoshobora nyene hariho abo bishobora je ntavyo noshobora ku ruhande rw'iwanje wewe ni basi n'iki uhera dolent utabishobora mu gihe twaba twubakanye mwubakanye je n'ivy'ukuri sinumva ko nobishobora kubera iki nyene ntavyo numva navyo niyumvamo uhera dolendi ugenda ntakubona iki jewe ubwanje ku ruhande rwanje ntavyo nashobora navyo ushobora kubana n'umukozi w'Imana umukozi w'Imana biratandukanye nk'umupasiteri musanze aba ari umupasiteri canke umwarimu umupasiteri niwe aguma gusenga je nivyo nibaza je kare nari nzi ko abapasiteri badakundana hama umupasiteri abuherahe twe muri pentecote ukuntu bimeze umupasiteri utegezwa kuba wubatse none wumva abantu b'abakozi b'Imana cane je nari nzi ko badakundana navuga ati nawe babiherahe urukundo nyene oya babiherahe kugira babivuge sinzi nanje ko ata umupasiteri turakundana kuko sinubatse ari nza umupasiteri aba yamaze kubaka bahezagira umuntu yubatse umupasiteri umva n'umuntu aba yubatse we rero uvuga ati je sinobana n'umuntu umupasiteri mbona ko ashavuba ategeza kuba nagira ukundanye n'abantu b'abasenzi bacane baguma gusenga gusenga ni vyiza mugabo hari ibintu nyene muri wewe bawumva menga wapi ntavyo ukunda nyene kuko baratandukanye hariho nk'umukozi w'Imana usanga ari dolendi azmanshe arico gikorwa ciwe nyene kuja gufasha ishengero agafasha nk'abantu bagwaye akabasengera ivuga butumwa rero muri ico gihe mva nk'umuntu uvuga ati jewe ivyo bintu ndabishoboye ko vyihanganira ni sawa nyene gusa jewe sinakubwiye ku ruhande rw'iwanje je simbona ko vyonyorohereza Edeni uradutwengeje cane je ndumiwe ku ruhande rwanje oya ndavyiho ndeke kwivuga gusa nyene nakubwiye bivana n'imyemerere y'umuntu bon turagushimiye cyane nakaye kajambo wovuga ku bantu nka jewe biyumvira cyane ko abapantekote abantu bajija abantu bafite inzigo ari abantu ubona akaye kajambo bababwira bon ku bantu biyumvira ko abapantekote ari abantu bafite inzigo ngo abantu bajija bagira bigira abantu basenga cyane basekode oyaye umupantekote mu bisanzwe ubundi umupantekote abarongorwa na mpwemu yera kandi kira muntu wese usanzwe ukijijwe urongorwa na mpwemu yera senga hamurongorwa na mpwemu yera ureke kujija abandi uko kujija n'ijambo ry'Imana rirabitubuza kujija umuntu ngo naka ntakijijwe ntagize kuko umuntu amenywa n'Imana yiwe muri make inzigo nayo umuntu sinibaza ko umuntu ukijijwe iganye hari ingabire za mpwemu yera gira urukundo ukundane n'abandi ivyo bambwiye ngo umuntu yaciye akubwira ngo umupantekote ngo shaje yanje umva ngo wapi ibaze vrai oyaye nibabe baretse twese turakijijwe turabapantekote ariko nucugira inzigo canke ngo kwigunga kuko hariho rimwe na rimwe haraho bishika gasanga nyene umupantekote akeneye kumva nyene yuba ahantu hawe nyene akanaka nakariya kumva menga umuntu atari umupantekote ntiyomwegera canke ntibogiranira ubucuti nyene nyene nk'ivyo oya ntivyari bikwiriye kunda abantu bose utarobanura utaravyo ngo umupantekote canke ngo si umupantekote ubakunde nyene urukundo rw'Imana idusaba gukundana inzigo ireke kuko ntacimaze inzigo nta mupantekote mu bisanzwe yogira inzigo uriko uratumara deja tweho pantekote nta nzigo tugira oyaye kujija naho abantu mu bireke
si vyiza kujija vraiment na Yesu ari Yesu ntiyaje kuducira urubanza ariko yaje gukiza icyayi carazimiye murekere kujija abantu mubacira imanza ngo nakana kijijwe kura mwabonye atagize bya ndi mukunda kira muntu wese afite imyizerero yiwe ubunye nakagize uko numujije ahubwo wowe nimbushaka ko ahinduka musengere cyangwa ahubwo mube hafi nucumyinuba ngo nakamezuku benga uko amezuku atiyo yaje ntitwovugana cyangwa niyo inshuti yanje ya ahubwo mwiyegereza umugira inshuti hamuzura muhanura bukebuke bivanye nawe ukuntu uzobumeze ukuntu uzoba witwara wifata wenyene ubwiwa zora bati nakamezuku yitwara uku akundi bati nanje ndifuza vraiment kumera nka naka kubera ko nk'umupantekote ari umupantekote usanga vraiment yaritahuye akijijwe ameze neza ata bintu by'amakode birenze iki kandi akijijwe ari naturel ugasanga n'umuntu atinubana surukundo hamwe n'undi vraiment avuga ati uyu muntu niwe n'umupantekote mugambona amenga aratandukanye n'abandi rero bareke kujija dukundane hagati yacu ndetse n'abandi nyene nk'ivyo numucira imanza abandi vraiment na Yesu ntiyaje kuducira urubanza cyo gituma ata muntu wocira urubanza nivyo no bahanura murakoze cyane turashimiye cyane abariko baradukurikirana twaye mu kiganiro Let's Bible twumvise bimwe byerekeye abapantekote twumvise umwigeme wacu atubwira sindabisubiraho ndihaza mwese mwavyumvise abadukurikiranye kuva ku ntango bavyumvise turabashimiye cyane tuzosubira mu kindi kiganiro Let's Vibe mwari kumwe na Ange Kesigira neza tubibutsa ko batarakora subscribe ni wa Ghost TV kuma platform yose